Barapkije mbese mukuru kibiga vya televiziyo Renaissance ni mwanya makuru mu Kirundi amakuru mushobora no gusanga kuri urubuga ukaramenye rwa televiziyo Renaissance ni kuri telerenaissance.info amakuru tuhereye mu bivuga muri politike Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarashikirije Uburundi ku munsi wa kabiri igenekezo ya 31 abarundi bagera ku 144 bari bamaze imisi bafungiwe mu gihugu ca Kongo bahugwa kutagira ivyangombwa. Emile Laurentine Kanyana mushanaje w'ubutungane yamenyesheje ko muri kino gihe bigoye kumenya abari buko n'icabajanye muri ico gihugu uko atamatoza arakogwa. Tumukurikire n'umushikiranganje w'ubutungane. Igihugu ca Republika Demokratike ya Kongo gejeje kudushikiriza abantu abo bantu buramatari w'intara twegeranye ya Kongo yababwiye ko ari abantu batowe ijya nino mu gihugu ca Kongo badafise ibibaranga. Hanyuma rero murazi ko udafise ibimuranga no ngahi wacu arafatwa hanyuma agashikirizwa abajejwe umutekano. Twebwe tuzogenda umwe wese tugerageze kumutohoza ko tumenye umwidondoro wiwe aheza tubarire ingene vyagenze ingene yashitse hariya. Ariko ibituma abantu baja muri Kongo nkuko yababariye ni vyinshi, baraja gusuma, baraja guca ingero, hariho n'ababagiye kubera bafise utubaza kacanke kariya bahunga bagirante. Nukuvuga yuko ibituma bagenda hariya ni vyinshi. Aba bantu n'abarundi bifuje gutaha mu gihugu cabo. Icambere nuko ari abarundi batashi wabo. Ikigira kabiri naco nuko kugira ngo dushobore kumenya umwe wese yava umuryango we tububwire yuko umuntu wabo yaje bisaba yuko tuzomenya umwidondoro umwe wese. Oni bitera soni kuri leta ya Kongo nishamuza makunguri jejwe ivy'impunzi HCR kubona abarundi bahunze barungikwa ku nguvu mu gihugu bahunze kubera umutekano wabo. Bisigurwa na Leonce Ngirakumana icagira c'uburongoye mugambwe Sawanya Fodebu amenyesha kwita hukanwa ry'abo barundi rihonyanga amasezerano mpuzamakungu agenga ibijanye n'impunzi. Kurikira Leonce Ngirakumana yakuwe ku murongo wa telefone. Igikorwa kigayitse kuko biciye kubiri y'inzira y'agateka kazina muntu, kuko biciye kubiri y'inzira y'uburenganzira uwariye wese guhunga iyo afite icyo ahunze ategerezwa kwakirwa mu gihugu yahungiyemo kidagishoboye kumuha ubuhungiro. Icyo gihugu kiramuharaba ahandi yo kwungururiza agarondera ubuhungiro. Ariko nta gutangaje kirimo kuko ubutegetsi bwo ngaho hakurya muri Kongo iyo butegetsi bwangurumiza ngaho Bujumbura ngaho bacaniye n'ubutegetsi buterekwa ineza y'abanyagihugu, iyo butegetsi bufite intumbero yo gufashanya mu byo kwigumiza ku butegetsi imyaka n'imyaka abantu bagasazura bakagomba bakanaherera kuri bwo nyene. Kibabaje nuko byaciye bifatwa mbere bikagirwa n'ibintu bya propagande, ibintu byo kwiyamamaza, guhamagara amaradiyo, guhamagara abashange bayiye abantu benshi, ariko ntibatubwire neza icyo abantu bagirizwa kugira ngo barinde bazanwa mu Burundi. Twebwe rero tubandanya dusaba ibihugu byo muri ako karere, tugasaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU byo bifise mu bisata byaryo igisata kigezwe impunzi kubahiriza impunzi, gukurikiza amategeko n'amakonvansiyo y'impunzi, bagashemera impunzi kuko impunzi aba ari umuntu aba gusa yahunze igihugu ciwe mu mwanya muto kuko ategeka gusubiramo. Bareke kuza baratoteza abantu bahunze kuko ngubu nta numwe azi abo bantu aho bari, nta numwe azi abo bantu ivyo bariko barakorerwa ubu. Twebwe canke hirya y'ejo dushobora gusanga abo bantu bishwe banafunzeho byo bari ngira ngo ibisanzwe. Dushobora gusanga abo bantu bishwe canke batotejwe biri bita torture, bagira ibintu vya torture. Rero nta n'amategeko atari uko ubutegetsi bwo ngaho muri Kongo atabutane n'ubutegetsi bwo ngaha mu guhotera abantu. Amakuru y'abana mu vya politike nyuma y'inama igira 28 yahuza abakuru b'ibihugu ba Afrika yarutse kubera i Addis Abeba. Wari yaserukiye leta y'u Burundi Gaston Sidi mu icegera c'umukuru w'igihugu amenyesha ko kiretse gushiraho inzego ndongozi z'ubumwe bwa Afrika hashoboye no kwigwa ibindi bibazo bikomeye. Tumukurikire asubirwamo muri w'Ikirundi na Ela Dacia Dushime. Le point qui était à l'ordre du jour, c'était
en rapport avec le financement, l'autofinancement. Ico twaganiriye ni imfashanyo z'ibikorwa by'ubumwe bwa Afrika na cane gusubiramwo ibijanye n'ubumwe bwa Afrika bishikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Rwanda. Twaraganiriye kandi guhanahana ibidandazwa n'ibindi tubishinga umukuru w'igihugu ca Nigeria ngo tuze turonke icegeranyo mu nama ikurikira. Twongera tuganira no kuzana abasirikari baharanira amahoro mu karere kacu. Twatoye umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo ngo azoje mu biganiro na ONU kuvyerekeye abo basoda baharanira amahoro. Mu gusozera bashizeho inzego z'ubumwe bwa Afrika uhereye ku mukuru w'iryo shirahamwe icegera ciwe n'abakomiseri. En place le président de la commission de l'Union africaine, nous avons mis en place le vice-président et les commissaires. Amakuru turasoze imivuga mu gateka kazi na muntu mu rukurikirane rw'intahe yiwe ahatubwira amabi yakorewe n'urongo iperereza mu ntara ya Kayanza Elifaze no musara tubwira uko yabandanije akubitwa mu biro vy'iperereza muri iyo ntara ya Kayanza mu cumba cyari cuzuyemo amaraso kubera abantu bahicigwa tumukurikire. Hanyuma rero baradukubita bazana ivyuma je baramponda ivyuma ngaha mu mavi bamponda ivyuma bene ngaha mu majisho y'ibirenge bamponda ivyuma bene ngaha ngo ninemere mbosha amaguru n'amaboko baradukubita gushika nko mu masaha 10 tugikubiswe tuboshe niho rero uwo Elifasi baciye abwira teka abapolisi ngo ni batujana ahantu nyene baza kudupfungira baca batujana barugurura aho hantu nyene icyumba cy'umwiza icyumba kimeze nabi cyane niho rero abo bahungu twari kumwe no kuvuga icyo cyumba hasi hari amaraso y'abantu nebene ngaha ku bihome bene ngaha aha sinzi ko nk'abantu baba barimo barasamba ugasanga nk'ikiganza nk'uko cyacavye nk'uko ku kibambasi cy'amaraso ndavyitegereza abahungu nyene maze guhembuka mu masaha yo ku mugoroba turayitegereza hasi hose tubona n'ahantu bicira abantu hasi hari amaraso nyene yagiye atemba ku isima nk'uku hanyuma rero abapolisi baraza nko mu gihe cyo mu 12 atubwira ati rero abatebiwe atubwira ati rero ngaha nta muntu ahapfungirwa ataha ngo mbe ngaha murahazi teka ntaho tuzi ngo ngaha ngo ni muri documentation. Nyuma y'ikiringo cindwi imwe gusa habakubitwa ijoro n'umurango warafunganye nawe yahavuye asokanwa ajana kwicwa akizwa n'impari zabaye hagati y'utwara igipolisi hamwe n'urongo iperereza mu ntara ya Kayanza Elifaze uko yashaka ko bamugandagura n'ubunyene tumukurikire. Hari umuhungu umwe twari kumwe tuhamaze indwi niho rero bamujana bagiye kumwica saa 5 y'ijoro baraza baramutora barugurura buguruye uwo muhungu baramubwira ngo hano wewe ngo mugabo ngo nasigare bavuga jewe baramujanye navuga ati bagiye kumwica nanje baraje kuntora rero niho bamujanye bamushira mu muduga documentation mu Kayanza n'utwara igipolisi mu Kayanza n'abate babo bamudugana kumwicira mu kibira kimuruta bamujanye bamugejejeyo barururuka we baca muborokera mu muduga baca baja hasi bavugana bamwe baravuga ngo tumwice abandi ngoya ngo ni mu mureke ngo kumbe ngo hari ngo vyazotubara ngo tuzoguma ngo bukebwe ngo tumubaza ngo hari gihe bitubarira ngo kumbe ngo nkeka yanse kubitubara ngo ariko ngo hari gihe utinda kabivuga baramusiganira ko kumwica utwara documentation mu Kayanza Elifasi ngo tumwice utwara igipolisi ngo yango reka tube turamuretse ngo kumbe ngo azotubarira niho rero na ibyo babivuga yumva niho rero baharira bumvise mengo ntibabihurije ko bose baca barurira muduga baramugarukana niho rero yaza atavuga jewe nanje umutima nanje wamvuyemwo mvuga ati nanje baje gutora jewe numvise imodoka igarutse imodoka ari muzanye Nikuri ngo dusoza ko makuru nakunda bashikize kandi bashimwe mwese muradukurikira naho utaha